Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 umushikirizamanza wa repuburika mu ntara ya Muramvya yarishikiye muri komine ya Mbuye mu ntumbero yo kuraba ko abaciriwe igihano subirira mu nyororo bariko baragishira mu ngiro. Aha aratubwira intumbero nyamukuru y'ugo rugendo. Ngaha ko twama muri komine ya Mbuye kumugwa mukuru w'ikomine twaje kugenzura ubwa turabe yuko abacira ibihano simbura mu nyororo ingere bariko barakora abagejeje kivi twumve n'intambara bariko barahura nazo. Rero aha turi ngaha turi kumwe n'abashika 30 baje bava amazone atatu, zone Mbuye, zone Buhangura ndetse na zone Gasura. Sikuvuga yuko ari abo bonyene gusa bararenga abo, nuko gusa turi mu gihe c'impeshi aho usanga umwe n'uwundi yafatiriwe ataje gukora muga twaje kugenzura turabe abariko barakora ingere biko biragenda. Icyo bariko barakora ngaha rero ni igihano bitansimbura mu nyororo cyensubira gifungo, ni igihano umuntu ahabwa kucaba yakoze ibyaha bito bito, hanyuma ico gihano ahabwa ni igihano cyuko bikaba bitambere rusangi kimufasha kudafungwa mugabo kubikorwa by'iterambere rusangi. Kubwa Jean Paul Bizindavyi umushikirizamanza wa repuburika mu ntara ya Muramvya ati ico gihano kirafitiye akamaro yaba leta mbere na bene kugicibwa. Byagaje gusigura cyaye kwibutsa akamaro kavyo kugira nabo bavyumve nabinjemo bashasha bumve akamaro kavyo. Igihano simba munyo gifise akamaro kanini. Ubwa mbere ni ku gihugu. Turazi yuko iyo umuntu afunzwe leta iramugaburira, leta iramwambika, agwaye leta iramuvuza. Ntuvuga yuko rero bagiye bashirwa bino bihano simbura mu nyororo biratuma hari amafaranga leta bayikoresha mu by'amabohero acagabanuka, kuko aho yofunzwe aca yidegembya akazokora ibikorwa bitambere rusange. Ako n'akamaro ka mbere. Akamaro ka kabiri karahari kandi kuri nyene mwene guciba kino gihano, kuko afunzwe abafunzwe bari ndari mu ibohero ntabayidegembya. Mugabo ngaha aba yavuganye n'umukoresha umukurikirana ku munsi abashefu zone turi kumwe ngaha bakurikirana, hanyuma bigatuma akora amasaha bavuganye ku munsi, hanyuma akaja kwiteza imbere muhiriwe. Azavuga ati je mu ndwi nzokora kabiri cyangwa gatatu, iyindi minsi kacimutuma aja kwiteza imbere muhiriwe, aja kuragira gaka cyangwa aja kurima. Mumva yuko abayidegembya kandi kitabuza yuko akora ico gihano mu kandi yiteza imbere muhiriwe. Birafise kandi akamaro ku miryango yabo. Mwamwayibonye iyo murafunzwe imiryango ije kumuraba kumusuhuza hari n'abagemura, iyi miryango yabo icuruhuka kuko yafashe umwanya aje kumara mu ibohero yafungiwe, afata umwanya yiteza imbere mu muryango ndetse n'uburyo harakoresha bw'amatike n'ibiki buca bugabanuka de bugahera kugira ngo abandanye yiteza imbere mu muryango iwe. Birafasha kandi kugabanya kudahana, kuko iyo umuntu akoze icaha ntahanwe birababaza. Aba rero urumva barakora ibikorwa ibinyene by'iterambere rusangi cyane nk'ivy'amaboko, wana ko bariko barasibura ibyo barabara imiserege kugira ngo amazi abana yatemba neza.
umva ko nabone ivyo bikorwa bigirante bibagarukako kunyungu za bose. Nayo bamwe mu bajejwe gusuzuma ko ivyo bikorwa biko birakurikizwa yaba chef de zone Mbuye na chef de zone Buhangura baganiriye na Kumbizi TV batumenyesheje ko ubu bene gucibwa ico gihano basigaye bitaba ibikorwa atakuraba inyuma. Mbere bakavuga ko intambamyi ari zo gukena ibikoresho. Nitwa Manirakiza Shara abasanzwe ndi indongozi ya zone. Amasaha baciwe ababandanya babikurikirana neza babikora neza, hariho mbere n'abamaze n'igitigiri cy'abamaze guheza amasaha baciriwe, abo nabo twaje dutanga raporo kuri nyakubahwa umushikirizamanza. Je kwizina nitwa Barigenerante abasanzwe ndongoye zone Buhangura mu komine ya Mbuye. Ubundi ndagomba kuvuga bigitangura kubera yuko batari babimenyereye, haboneka intambamyi yuko umenga ntibabitahura, ariko bivanye n'inyigisho kuja inama n'ingingo nyakubahwa umushikirizamanza mu ntara ya Muramvya yagiye aragira ngaha Imbuye, byatumye abacira ivyo bihano babitahura ndetse bakabikora babinezerewe, ku buryo biboneka yuko no mu miryango tubateye akamba bati umunsi munaka muzoze gukora bakora kabiri mu ndwi, kuvuga ku munsi wa kabiri ku munsi wa kane, nukuri baritaba kandi bakabikora babinezerewe. Intambamyi yindi yagiye kuboneka ni ibikoresho, ariko ibihari byose turagerageza tugafashanya mu gukora duhanahana ibyumviro ku buryo baza barafashanya mu gukoresha ibikoresho biba byaboneka.